jere nico ndiko ndibaza ubu kuva mvuyeyo kuva igihe uje kunkurayo ubu ndibaza byagenze gute kugira ngo ume hajya hantu kuko yaragenda akansiga hajya siniyumvire no kusohoka ntugire n'iciyumviro cyo kuto singire n'iciyumviro na gitoya gusa nivyo ndiko ndabikora nkabikora n'imihari nkabikora numva inzigo numva umenga numva ngaho ariko kwiyumvira ati gende simbe na clotire ngende ntivyigera biza mu mutwe bisigura ko byo bari ibintu vy'amareba yo basanzwe akoresha kuko ntivyumvikana ahantu je nahabonye nabi cyane cyo no kubwira cyo nari ndahabaye fosana kuko kwa Muvuto ivyo vy'imiti birashoboka ko babikoresha kandi je ndavyibaza cyane kuko niwo mbwira umuntu nka jewe none kuvuze ngo uravyemeza cyane mu nzu yiwe hari ibintu boba warabonye byaguteye amakenga igituma byanse nuko niyumvira ko nosimba clotire ngende ana Muvuto cyambere inzu yiwe imanitsemo ibintu by'ibigozi utamenya ni kibimazi iki n'imikuza kuko si dekoro ukabona udutwe tutuntu tumanitseyo urumva mw'ijoro je sinarara na Muvuto ariko mu cyumbi wi waryamye warumva ko ariko aravugana hari amajwi abiri ukumva ko ariko avugana n'abandi bantu ayandi majwi man je hajyana havuye umutima waravyimbye unganuko Sali bakunzi ba inyishu media murakomeye mumeze neza so je ndameze neza cyane ndashima ndameze bien sana namwe ndizera ko mumeze neza ndazi mwebwe murabakunzi biwacu mukunze kudukurikirana nakaryo keza ko kubaramutsa ndababwira ati bwakeye aha rero je ndi kumwe na Sammy kuva muri Waka TV murazi ibintu beruka kumubako aho naciye njya kumugombora ku mutipa araho yitwa Muvuto je byari byancanganije mbonye ukuntu yatwaye umumenyesha makuru akamujana iwe akaja kumufungirayo ntivyanezereye nkuko hari ibintu usanga bitanezereje cyane aha rero ndi kumwe na Sammy kugira ngo abashe kutubarira kwa Muvuto byari bimeze gute yari yagiyeyo gukora iki ho byamugendeye gute sawa Sammy safi ameze neza yana kidogo tu ubunye birato ntucoza nyene kimya kwa Muvuto mani reka bijya bintu mani ari abantu bameze ukundi kuntu uyumvira inguvu ubonye ukuntu abantu bameze ukiyumvira none ni inguvu zabo cyahe bafise ibintu bibakoresha gusa wenda gushimire ko yo Sammy imisi mikena mazeyo gusa imisi mikena mazeyo uburuhe numva ngaha ino hose none Sammy nyimba atari banga kwa Muvuto hari ibiki kuvuga ngo uburuhe ngibiki yagukoresha ibikorwa bimeze gute mani naravyuka nkakoropa arabijya bikorwa umugore akora cyangwa umukozi byose nije nabikora akoropa nkoza ivyombo wewe wasanze ndiko ndamesa ibirato ariko rawoza amasogisi niko ndoza ibirato n'amasogisi y'umupeti wiwe ibintu byose urumva nakubura nk'umukobwa akazi kose nijewe nagakora ibintu byose bisigura mu rugo ni wabikora Sammy iwanyu ntiwari waramenyereye gukora iwanyu mufise abakozi babakorera ivyo byose mushaka nyimba ari kukumesera barakumesera wewe kuri wewe ko ivyo bikorwa bikora wavyakira gute wararuha ntabwo wagira ubugararizi ngo umwankire ho umwankiye vyakurikirana gute wewe vyakira gute nyene je navyakira nabi kuko nakazi ariko ndakora ntamenyereye icambere nagiye gukora akazi ntahembwa edaire jensi w'inyuma gatoya abana kwa kuntu ukora ikintu uzi ngo uri gukora iciza je narabonye ibiganiro bakoze Muvuto yagomba kuja hanze yaka amafaranga atanga umugore wiwe je niriwe ndarondera umunsi wose umugore wiwe ngomba kugenda kumuhuza basi basubirane wewe urashobora kumva umugore bamutanze ngo atakagenda kuba hariya gaca yigumirayo nawe ntumenye icyatumye agumayo ntuzi ko ari umuti bamuhaye kugira hakunde ntuzi ko yahuye n'umugabo acasanga niwe bihurije yigumirayo rya mugabo re Muvuto niwe yari yanteye ikigongo aho kushimira aho nagiye kumurondera umugore wiwe ndabahuze arafuka mu mugore aramwaka kumugira ikigongo aho yombye ati tuzojana iwabo naho kurya mugore ahantu ubu aba ndamusabire ikigongo yaciye aterura jewe ukuntu yantwaye rero yagutwaye nabi ngira arafise ariko Sammy arafise nibindi bintu bimukoresha inguvu ziva handi hantu ariko Sammy aho nyene tukira aho nyene kuri izo nguvu ziva handi hantu kuko nta kuntu yose ushobora gufunga umwana w'umusore nka wewe ufise inguvu ndizera ko n'urupangu wewe ukuri rukarusimba ariko kubera ko utagize ikibazo
cyo gutoroka. Najere nico ndiko ndibaza ubu kuva mvuyeyo kuva igihe uje kunkurayo ubu ndibaza byagenze gute kugira ngo ume hajya hano kuko yaragenda akansiga hajya siniyumvire no kusohoka ntugire n'icyumviro cyo kutora singire n'icyumviro na gitoya gusa yani byo ndiko ndabikora nkabikora n'imihari nkabikora numva inzigo numva umenga numva ngaho ariko kwiyumvira ati gende simbe na clotire ngende ntibyigera biza mu mutwe bisigura ko byo bari ibintu by'amareba yo basanzwe akoresha kuko ntivyumvikana gufunga umwana w'umuhungu afise amaguru abiri igihe uje kuntora uribuka ibintu yatubwiye ngo injira mutore ngo mugende ngo ari kuconzi coco ngo muzokwigarukana mwebwe we bijya ubivuga ataco wishimikije mbo je bijya anye kuba yabivuze kujya anye have turindire yani umvite ko hari mwiterabwo mbo ujya mu type je maze kumubona gushikiza isaha akoresha ibintu vy'imiti cyane akoresha ibintu vy'imiti mbere mfise n'amakuru avuga yuko na wa mugore yoba yaramusubiranye ubunye ari mu nzu barabana n'urya mugore abana twebwe rero ntituramenya neza ibintu birimwo indani ukuntu vyinyegeje kubera je ngaha nakuronde mvuga ati have ndamurondere Sammy tuyage ndamubaze hariya kwa Muvuto ukuntu vyari vyifashe mu rugo gwiwe kumbure hari gihe wosanga hari ibindi bintu vy'amabanga woba warabonye mu nzu yiwe kuko twebwe urazi nitwinjiye ngo dusakambure mugabo wewe mwabashoboye kubana iminsi 2-3 hari ibintu vyinshi cyane wowe waramubonye hajya ahantu je nahabonye nabi cyane cyo no kubwira cyo nari ndahabaye fosana kuko kwa Muvuto ivyo vy'imiti birashoboka ko babikoresha kandi je ndavyibaza cyane ko niho mbwira umuntu nka jewe none kuvuze ngo uravyemeza cyane mu nzu yiwe hari ibintu wowe warabonye byaguteye amakenga igituma byanse nuko niyumvira ko nosimba clotire ngende ana Muvuto cyambere inzu yiwe imanitsemo ibintu by'ibigozi utamenya ni kibimazi iki n'imikuza kuko si dekoro ukabona udutwe tutuntu tumanitseyo urumva mw'ijoro je sinarara na Muvuto ariko mu cyumbi wi waryamye warumva ko ariko aravugana hari amajwi abiri ukumva ko ariko avugana n'abandi ba ayandi majwi man je hajyana havuye umutima waravyimbye unganuko ahubwo wenda gushimiye cyane kweri kuba waraje pore sana Sammy bakunzi banyishu media ana iko mvugana na Sammy ndamubaza ko ubuzima yarabayemwo kuva anyurujwe akanyuruzwa n'ujya mu type Muvuto rero ari ngaha anye ariko aratubwira ni nk'icabona cemeza ko Muvuto yo basanzwe akoresha ibintu vy'amangetengete ibintu vy'ibirozirozi none Sammy umaze gushika mu rugo iwanyu bagerageje barakubaza ati wahorahe ico kibazo nticigeze kihama barabimbagije nyene ndababwira ati sinashotse ndababwira iyo nahora nababwira ati nahora mu bintu nyene naragiye ukazica tugenda mu bindi bintu hari ariko uko haheze umwanya narababwije ukora ati jewe nagiye gukorana nagiye guhuza abantu cyasangamo ngiye guhuza harimo umwe agoye cyane carantwara niho nari maze iminsi ariko kuba nagarutse nkomeye meze neza nta matohoza yandi yabaye sinzi ko bizoza hanyuma ariko Muvuto kuvujya munsi je mva hajya numvise ndamutinye cyane Sammy Fori ukorera ikinyamakuru Waka TV urazimiye uri ku kazi kameramani wawe arasubiye inyuma na makamera ikinyamakuru ukorerako hari CEO hari uburongozi bwo bwavyifashemwo gute byagenze gute rega ujya mu kameramani wanje twari kumwe yaragiye kuri biro aravuga kuntu byagenze hanyuma barigenze kuza hayanyere kwa hajya narindi ivyo nivyo bambwiye nsubiye ku kazi baraje basanga harugaye baradodora urumva mfatiye kuri vya bintu nyene nabona kwa Muvuto vya bintu nimvira ivy'imiti je sinigeze numva umuntu numwe adodora wigeze wumva umuntu numwe adodora kuvuga nyimba hari ibyo yashize hose ku buryo n'umuntu aza wadakeneye adashobora kumwumva kera hari uburozi twumvise ati hajya hari umurozi kubera hari mu gihe c'intambara rero bakavuga ati hajya ahantu haba umurozi abasirikare bakaca bagenda bagiye kuraba uwo murozi ahantu asanzwe aba ukaca usanga inzu abamwo yacitse ibenga canke bakasanga ishamba kandi hari inzu we kwa Muvuto ko wumva abantu badodora ntubumve bo barakubariye ukuntu bahasanga je bambwiye ko baje bakadodora nyene ariko ntihagere numwe aza kubugururira kandi bakumva indani ko hari abantu bariko bavugira indani
ariko ntihagire n'umwe asohoka. Sammy ndagushimire cyane kuri uwo mwanya uduhaye no kuri kino kiganiro uduhaye. Abakunzi ba Nyishu Media ndazi bariko batahura ko Muvuto nubwo yari yagiye kurondera amahera aja muri Serbi ayakoresha ibintu by'amangetengete nubwo ibintu bitagenze neza kugira ngo umugore we basubirane. So ndabakunda cyane, ndabashimira kandi no kukigoro kukuntu muguma mudukurikirana. Sammy nawe ndagushimiye cyane. Naje ndagushimiye vraiment ko araje kunkurayo hariya, ariko ko umbwiye ngo yarasubiranye n'urya mugore wiwe, je Muvuto ubu numva umutima nturasubira hamwe, ariko ukazosubirayo uzumbwiye tujane cyahe nzogenda we waravuyeyo warabonye ukuntu hameze wambwiye. Sammy have ndakubarira kantu niwe mbona umenga ntabwo bugira. Sammy je ntabwo bangira kandi na wewe ntuzi wigera ugira ubwoba na rimwe. Ibirozi kuko iki je nararozwe ndamaze kurogwa inshuro nyinshi cyane, ariko sinigeze mvuga ndacitse intege canke ngo ndagize gute. Urumva we gumana umutima wawe ukwizera uvuga ati jewe nzico ndiko ndakora ukuntu nuku wihagarare ko kuko uzuhura na byinshi biguca intege muri uno mwuga. Ndabakunda cyane bakunzi ba Nyishu Media, ikiganiro cabaye kirekire cyane. Sammy tutongera tabingine sikwingi. Safi.